haleluya, ngwahuba natwe abariho tuba turifuza kuba mu ijuru, turifuza kurangiza kuba muri iyi si. Amina, tubane nawe bidashira. Turanezerewe ko ibyo bigiye gushika vuba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Yesu mwamahimbaze, Yesu mwamahimbaze, ni amaraso yangoye ku mutima wanjye. Mwihangane, turarangwe batanguye kunyagara. Mwihangane n'iminota mikeyi, mwese tugende tubasezeye tubifurije umugisha n'umuhezagiro w'Imana. Mwese mugende tuvuze ngo Imana ibahezagire. Hari ugiye abatari kubariye rirya ubutwara ikintu kitakwiye. Rindira ko twazananye tubone tuti Imana ibahezagire. Imana bari batanga kugenda ndiragira rindira gatoyi. Yesu nahabwiye tugomba kurangiza. Mu kurangiza nagomba mugura bizi ko tugize iminsi twumva amajambo y'Imana menshi aryoshye y'ubuzima. Nanje nagomba nabatekerere amajambo muzogenda namwe mwibuka, mushira ku mutima, musengera. Kandi nza kwebuka mu ncamake. Yesu nahabwa icyubahiro. Amwe barayigishije, barayavuze ko sinza kuvuga ku byinshi, ariko dutangurire ku butumwa bwiza bwa Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 14 umurongo wa mbere kugeza umurongo wa 3. Haleluya. Dusome mu izina rya Yesu. Igice cya 14 dutangure ku murongo wa mbere tugeze ku wa 3. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, nanjye mwizere. Imuhira kwa Data hari amazu menshi, iyaba atariho mba ndabibabwiye ko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajyana iwanje, ngomba namwe abariho mugira gute? Abariho muba. Amena. Mwami waradusezeraniye uzogaruka kutujyana. Haleluya. Amena. Uzogaruka. Nta kintu wavuze kitazoshika. Uzogaruka kutujyana. Haleluya. Ngwahuba natwe abariho tuba turifuza kuba mu ijuru, turifuza kurangiza kuba muri iyi si. Amina, tubane nawe bidashira. Turanezerewe ko ibyo bigiye gushika vuba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Yesu yavuze ngo nimuhagarikiye iki? N'imitima yanyu. Mu isi no munsi imitima myinshi igize gute? Irahagaze. Abanyamerika imitima yabo igize gute? Irahagaze. Wowe kumva mu gihugu hapfuye ibihumbi 5 ku munsi, ejo kumva ngo hapfuye ndwi, nyuma ko ari ibintu bikomeye. Imitima yabo igize gute? Irahagaze. Nakino abanini bahagaze imitima n'ibindi gihe. Ariko Yesu yavuze ijambo ryiza, ntituhagarike imitima. Yesu azababaza kutujyana, atujyane mu ijuru yaba agahezagirwa. Yongera aravuga ku murongo wa 20 Luka ngoma nyarutse n'ingoga, Luka igice cya 12.
Luka igice cya 12 tunyarutse, igice cya 12 ku murongo wa 35, 12 umurongo wa 35. Tube maso turerende. Amen. Mwese tube maso turerende. Databuja mwame mukenyeye kandi amatara yanyu yabe yaka, namwe musa n'abantu barorereye sebuja igihe agarukira ava mu bukwe, ngo niyaza akaramusa baca bamwugururira. Hahirwa abashumba b'asebuja azoza agasanga bari maso, ndababwira ukuri azokenyera bicarike aze abagaburire. Niyaza mu gicugu canke mu nkoko akabasanga atyo, bazoba bahirwe. Kandi namwe mumenye ibi yuko iyo abanyerugo yarasanzwe azigiye igisuma giziramwo yogavye ndiyo kunze kw'inzu iyo yimbwa. Namwe haleluya, umviriza, namwe mwame mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutageze gute? Mu gihe mugize gute? Mu gihe tutiyumviriye niho Yesu azoza. Ijambo ngomba ko dusezeranire, Yesu azoza, kandi azoza mu gihe tutagize gute? Mu gihe tutiyumviriye. None umuntu wese akwiye kuba maso. Baratwigishije kubwo umuntu yabivye uburo bwiza, mu nyuma haza wundi abibamwo iki? Urwamvu. Babonye ruje baragera amazi ati mugenzi, vyabaye bite ko twabonye imbuto nziza? Nawe yaciye agira ati birya nibikorwa vyande vy'umwansi. Yaje ryari? Mugize gute? Musinziriye. None ngatorewe datoja tore ngo tugire gute? Twame tube maso, tugabe. Umwansi navaza kwinjiza mu bitari byo. Yesu nashime. Ndaba mwese, Yesu yatubariye ngo twame tugize gute? Twame tugavye, tube umwansi naze mw'ijoro ngo abibiki, ngo abibe ibibi. Yesu nadufashe. None twobigenza gute twebwe ishengero ry'Imana? Aya majambo afashe twebwe ishengero ry'Imana. Ishengero ry'Imana ni ikintu kigitangaza. Ishengero ry'Imana ndakumuntu yorivuga, nta majambo dufise twoyisigura, ariko mu majambo bakeneye kuvuga ndaza kubibuza ishengero ry'umwami icarico. Ishengero ry'umwami mu gihe cya kera ntiryabonetse mu isezerano rya kera, ntiryagaragara, hariho ibimenyetso byaryo. Ishengero ry'Imana ngene ryari rikwiye kumera. Ng'akarorero dusome amajambo makeyi muri Zaburi 45, umurongo ndanguriye ku murongo wa 13. Zaburi 45, urupapuro rw'amajana 643, umurongo wa 13. Umukobwa w'umwami ari kare, afise ubwiza bwinshi, impuzu ziwe zisajishwe izahabu, inyuzi z'izahabu. Ahava azanirwa umwami, ahava azanirwa umwami yambaye impuzu zishajijwe. Abakobwa bagenzi we bamukurikiye, bava bazanwa ahari, barazana mu munezero no guhimbarwa.
binjire mu ngoro y'iki urya mukobwa kuba n'iki. Haleluya. Urya mukobwa w'umwami avugwa ninde? Ninde? N'ishengero ry'Imana. Haleluya.